Ibikorwa vyo gusanura umufurege uri kwibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye bigeze ahashimishije nk'uko twavyiboneye igihe twahashika. Bamwe mu bakozi bariko baraseha amabuye n'isima bayegereza abariko barubaka, abandi bimba umufurege, abandi bariko baracanga imisenyi n'igaraviye. Kapitene Dukundane Dieudonné umushikiranganji w'inyubako za leta akaba yari yasavye ko ibikorwa vyo gusanura no kubaka vyoba vyaheze imbere yuko umwaka uhera. Iri barabara riva ku kibuga c'indege murazi yuko riheruka gusubirwamwo n'amatara akaba yarashizweho mu misi heze hari imisi mike yagiye aratswa abantu bakabishima. Ubu rero twumvikanye yuko ayo matara asubira kwatswa kandi ntazasubire kuzima. Ico ni kimwe. Igira kabiri nuko uhereye kuri Shanike hariho amabarabara amwe nayo nyene tugiye kwiga ingene dushobora kuyashira kwa matara hakabona mu ijoro hakabona no ku murango, kubera yuko uri gihugu kigendwa ni vyiza yuko ingenzi zidagadura abantu bagashobora gutembera neza habona mu ijoro cyane cyane. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatanguye kwigenekerezo rya 8 Kigarama, bikaba bitegekanywa ko bizoherana n'uko kwezi nyene.